narabonye impinduka cyane gose umwe yahora nyitaho nyina nkunda suko nabonye oya nabonye ibintu byarahindutse gose cyane none woshobora kutubarira nk'imvo zatumye muca mwahukana ni nayahe makosa wamubonye ko canke we nayahe makosa yakubonye? Okay, imvo ya mbere Jirya mutipe nenda mukunda cyane kuko nawe narayimwereka ko namukunda yani kira kirugwera ku kirato gushika hejuru nje nimenya waramugurira naramuguriye ariko ivyo ntivyaguca intege kuko mwari mu rukundo ivyo nivyanca intege kubera nanje inezero yanje nkabona ko aberewe hanze tubereye vyiza byara gufashanya mu rugo hama ibyabaye ni kubera atagaciro yamaye na gaciro yigeze ama kuko nabonye katemberana n'utwana dutonya cyane utwana duto kandi Jafete na kimwe abuze ndamuha kira kintu ashe ngaca mbona kwene atagaciro ikarama nko gutemberana n'utwana dutonya ngaca ndabajewe mbuziki urabona ndamufasha kira kintu ariko nkabona ibyo akarangira ni bineze ibintu ariko arakora ntibigushimishije hama none Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane je ntari Jesus Carmelo so uno munsi mushobora kwibaza ati mbega ni kubera iki tuzaniye uyu mumabuja ngaha anye kuri ekra za Inyishu Media ni habaye iki so uyu mumama rero nkuko mumuranga ngaha anye adufisa makuru menshi cyane kuri we aho duheruka kubona abagabo babiri bariko baramugwanira nituzi impamvu zotuma abagabo bamugwanira nituzi impamvu abagabo bariko baramugwanira ntituzi umugabo wiwe n'uyuhe gushikiza isaha ntituzi uwo bahorana bapfuye iki ntituzi umushasha ivyabo ukuntu vyifashe ariko rero turagiriwe amahigwe yaduhaye n'umwanya tumusanze mu rugo iwiwe nko mubona ngaha anye kugira ngo tubashe kuyaga mabuja ameze neza gose nko ku mazina yanyu basanzwe babita bande? Je ku mazina papa na mama nitwa Lydia. Lydia hari amakuru amwe ariko arazunguruka cyane bavuga ati Lydia kubera iki abagabo babiri hari amakuru ariko azunguruka avuga ati Lydia anamiliki babwana bawe habaye iki Lydia yobatoshekwa n'abagabo babiri asha urumva nuko jewe ego byo kwabwira abagabo babiri nibyo ariko mwene imvumvu ko bitangura nuko je naragiye kurondera ubuzima uca kurondera ubuzima ngiye kurondera ubuzima hiyo hanze nari mfise umuhungu umwe dukundanye hama nyene turakundana nyene inza ndamurungikira n'amahera nyene kugira yogira izindi projet wari wagiye kuronderera ubuzima he ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi cange wari wajabutse hanze nene najabutse hanze nene najabutse kurondera ubuzima hama nkaza ndamurungikira amahera nka makenya nyene ndamurungikira nka yandi nyene yo kwifashisha zo kugira nakandi ka projet hama ibyahabaye ni hatari bavuga ati Imana nihinduka nihinduka kandi barahinduka ibyahabaye vraiment ntivyakunezereje none muri ico kiringo mwari mumaze kuba mukundana n'uyu muhungu hari vyinshi mwapanze hari ama projet menshi mwapanze yo kubana kandi ndibaza byo byarashitse murabana no mu nzu baze gushika mu gihugu byarashitse twarabanye umwanya mutonya ona atarongo igihe kirekire twarabanye none muri ico gihe mwabanye nubwo ari gitoyi uravye impinduka y'uwo muhungu mwari musanzwe mukundana ndazi mwagiyaga kuri telefone uri hanze umaze gushika ngaha mu Burundi warabonye impinduka cange wabonye gwa rukundo yagukunda gwa rugukuri? Narabonye impinduka cyane gose umwe yahora nyitaho nyina nkunda suko oya nabonye ibintu byarahindutse gose cyane none woshobora kutubarira nk'imvo zatumye muca mwahukana ni nayahe makosa wamubonye ko canke we nayahe makosa yakubonye? Okay, imvo ya mbere Jirya mutipe nenda mukunda cyane kuko nawe narayimwereka ko namukunda yani kira kirugwera ku kirato gushika hejuru nje nimenya waramugurira naramuguriye
ariko ivyo ntivyaguca intege kuko mwari mu rukundo ya ivyo nivyanca intege kubera nanje Wabikora inezero ubigomba. yanje nkabona ko aberewe hanze tubereye nyene vyiza byara gufashanya mu rugo hama ibyabaye ni kubera atagaciro yamaye na agaciro yigeze ama kuko nabonye katemberana n'utwana dutonya cyane utwana duto kandi je afete na kimwe abuze ndamuha kila kintu ashe ngaca mbona kwene atagaciro ikarama nko gutemberana n'utwana dutonya ngaca ndaba jewe mbuziki urabona ndamufasha kila kintu ariko nkabona ibyo akarangira n'ibinezero ibintu ariko arakora ntibigushimishije Yeah. hama none nko muri ico gihe kugira muce mwahukana aragiye mwahukanye mu buryo bumeze neza kuko ntiwigeze mubarira ati jewe ndakuzaniye ko wundi mugabo ariko yarashitse mu nzi wawe ashasanga hari umugabo mu nzu utamuteguje niye mpamvu yabiguteye urumva icambere cyo cyose nari kwimuteguza kubera nanje yarambabaje si ibintu noja nganda mutwengere ndamwereke ngo je ndaronse umusheri biki nibiki kandi je n'umuntu nitanga cyane gose nico gituma nanje niyo mpamvu nacengira kujya ayi kuko yanyeretse ko atagaciro mfise imbere yiwe nico gituma nanje nace ndamwereka ko mfise uwo nkunda wacu umwereka ko ufise uwukunda mu gihe wari usanzwe ufise uwundi mugabo mukundana none uwo mugabo ukunda muri kino gihe mwari musanzwe muzinanye canke wamuronse inyuma yuko ujya mugabo agiye ariko bigaragare mwari musanzwe muzinanye urumva twari dusanzwe tuzinanye ariko nabyo byari byagende nyine habona neza gusa narashavuye cyane kubwo no mutipe je dukunda nenda mukunda cyane gose gusa naragize ishavu candamitamwe rero uwo naciye mitamwe rero none nk'uyu muri kumwe gushikiza isaha aramutse agukoreye nka bijya nizihe novuga nurukingo uruhe wowe warikingiye ku buryo ujya mugabo nawe adashobora kukugirira nk'ivyo ujya yagukoreye meje cyo novuga Jecho novuga vraiment ikintu mu rukundo ikintu cambere ni rukundo no kuvyiyumvamwo urabona kwiyumva namwe je vraiment je ko mbona oya byo nivyo woba no kuri ego arankunda nanje ndamukunda yani twarahuje vraiment hari bamwe bariko bariyumvira bavuga ati uyu mukobwa Lydia ntashobora kuba ari karakundwa kubera amafaranga asanzwe afise oya si kubera amafaranga urumva amafaranga arahera urukundo rugasigara kandi urukundo rw'amafaranga ntirurama ntirurama bisigura ujya wa mbere wibarera gukundiye amafaranga je novuga vyoshoboka ko ayo bankundiye amafaranga kuko igihe nayo nkiriyo hanze bebesh bizu nini amajambo menshi hamwe nanje ngavuga ati urukundo ndarubona neza ariko yaramemukiye vraiment Lydia gushikiza isaha n'umuntu basanzwe babana twitega ikibondo canke twitega ivyo Imana izokora ndazi bizogenda neza ivyo turiteze vyinshi hari abandi bantu rero batubariye ati none abo bagabo babiri ko bariko barahangana kandi bagahangana bapfa umuntu umwe gushikiza isaha ujya mu tipi fazo umugabo wawe wa mbere agushikiriye akagusaba ikigongwe kuko nkuko vyagaragaye yaraboneka yuko nubwo yakoze ikosa yaragerageza kukwereka yuko ashaka ikigongwe kuri wewe wo mwakira gute urumva je nakigongwe no muha kubera urumva je naragiye kuruha hariya nibaze ko ngiye kurondera ubuzima bwa turi aba babiri ariko mu nyuma akacanyereka ko yani sindi varere yiwe urabona kaja kundutisha n'ubundi bukobwa bukiri butonya vraiment je ngaho onye n'Imana imbabare je sinamubare kuko ndabisiga igikomere mu mutima yaransiga igikomere yaragusigiye igikomere none haramutse habaye novuga ikintu kibi hagati y'abajya abagabo babiri bamwe swati bakagwana bagakomeretsanya canke hakavura habuzamwe n'urupfu bazira we nawe ntumva ko bufisemwa akandi kantu twokwita kari icaha oya ndazi
ivyo nta na kimwe vyoba vyo gusa je cyo novuga je nta kintu nombona coba gusa ego akabifu karimwo akabifu karashobora kuba karimwo ariko niboshika hiyo hose kandi ndazi nta kintu kibi kizohaba ndagushimire cyane Lydia nizera ko urugo rwawe uri kurarusengera neza bwana Mandevu ngira akazara gashoboye uravye ugerageje kuraba ngaha mu rugo iwawe ashara arabishoboye neza cyane uravye uyu ujya wa kera n'ubu unye n'uyu yagukorera akazi neza muvuga vraiment je mbagije neza ubu turi kumubu no kuri sinidoga ntiwidoga uwa mbere wari doga wa mbere urumva bigitangura nk'ikigenda hiyo hanze kurondera ubuzima byari bimeze neza ariko rero nje kwani vumbi na jasho bisigura ntaco yari amaze mugeze hariya urumva yo magute kandi yumvira abandi nayo ari amwe mu makosa mwa mwarapfuye hariya bamwe bavuga ati tiyo batankwiriza tiyo batamukwiriza ijyamo nibyo ndibaza birimo yagukwiriza ndagushimire cyane Lydia bongera usengera n'urugo rwawe kuko ndabona ibintu ni probleme ndumiwe